jewe nk'umumenyesha makuru jewe ndavugana n'abantu benshi cyane, haba mu butegetsi, haba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, haba mu za societe civile no mu banyagihugu basanzwe, sivyo? Hanyuma no mu bategetsi buno munsi turavugana benshi n'abategetsi bamwe Ni umunezero ntangere gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makongo ya kure, aho mudukurikirana hose muherereye rero tukaba tubashimira cyane tukabakengurukira kuba mubandanya mudukurikirana. Niba utari wafyonda kuri subscribe fyonda ko ukaba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone kugira ngo nawe uze urabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba tubandanya kugenda dushikiriza. Amakuru agezweko ariko aravugwa muri uyu mugoroba, ibintu bibandanya gukomera cane, umutekano urimo uravugwa mu vy'imbere cane mu biriko birabandanya kugenda bishikirizwa ngaha. Inyuma yaho hatorewe ibiziga vy'abagabo bibiri, bantu batanguye kugira ubwoba cane bwo kuja hafi n'umupaka w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'Uburundi. Nayo kandi turababwira ko hari umugabo yabuzwe irengero kandi yafashwe unyuruzwe, aho rero abiwe baciye barondera gushika mangaya bakaba batari bomutora canke baronka aho yoba afungiye, ngo bararondeye ubusho bugiye butandukanye ariko ntawe babonye, bakaba ariko hibazwa umuntu yafashwe ku murango habona arajanwa n'imodoka ya Toyota double cabine y'umweru ifise ibiyo bitabona. Nayo kandi hakibazwa niba abantu bariko barafatwa bakagenda bunyuruzwe ntihazomenyekana iyo bagiye bajanwa, ngo inzego z'umutekano zoba ziriko ziramara iki ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo navyo turaza kubibashikiriza imyidogo yabo banyagihugu. Uyo yafashwe bunyuruzwe ninde, akaba yarabuzwe irengero, abajyango bese kandi bo bari bantu ki, byose ni muri aya makuru. Nayo tuvuye kuri iyo nkuru bivugwa mu mutekano turaja mu gisata ca politike, aho ibintu bibandanya kuyangara ku mukuru w'igihugu atwaye muri kino gihe, mbere kandi na Koloneli Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD-FDD. Ni mu gihe habura iminsi mikeya cane, hama ni kuri uyu bizoba ari kuri uyu w'Imana nyine, aho hazoba haramutse haba ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNDD-FDD. Ikoraniro kaminuza rikazogena vyinshi cane muri politike y'igihugu canke hazaza h'igihugu c'u Burundi, aho bazoba biga ingingo zikomeye cane zo kugira ngo barabe ukungene igihugu bogitwara. Nayo kandi rero umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye nyene akaba atekewe n'icoba gikomakomeye cane nk'uko amakuru adushikira abandanya kugenda bivuga. Ni mu gihe Reveriyano Ndikuriyo we avuga ko iyo nama azogirisha ayifisemwo amakenga akomeye cane, na cane ko ubwo vyari bigiye kubera kuri stade y'Ingozi aribwo Reveriyano Ndikuriyo yaciye ahabwa ishano. Mu kumuha ishano yabonye ko vyari bimushikanye kure, aca ajanwa kuvuzwa ngaho muri Kenya mu bitaro vya Aga Khan, ariko naho agishikayo yarahamaze hafi indwi yose agwariye muri ivyo bitaro biraheza biranga, aca yungururizwa mu bihugu vy'Abarabu muri Arabia Saudite, muri aho rero yaciye avugwa, bivugwa ko vyari bikomeye cane no kugira ngo asubire gutora mitende. Kuri kano kanya rero Reveriyano Ndikuriyo aratekewe n'icoba cane ko n'ubundi bashobora gusubira kumuha igishano nk'iryo bari bamuhaye kuri ico gihe mu mwaka uheze, aho nyene yaciye anyarukanwa i Nairobi bikaza gushikashikanwe n'idubu
Dubai ngaho muri Aziya. Ibintu birakomeye cyane, n'ingorane zikomeye ku butegetsi buriho muri kino gihe. Hariko haribazwa ninde azotwara uyundi, ninde atazokwemera, ninde azokwemera impinduka zose zizoba muri uyu umugambwe wa CNDD-FDD. Ni mu gihe Varisito Ndayishimiye biboneka ko ico kibanza c'umukuru w'igihugu camuryohanye, camubanye ubuki, adashobora kukirekura, adashobora kukivamwo. Ni mu gihe kandi nabwo hari abandi banyapolitike nabo bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, barimo na Reveriyano Ndikuriyo, barimo bipfuza ico kibanza c'umukuru w'igihugu, nabo bakumva ukungene bokwicara muri iyo ntebe y'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ingorane zikomeye cane muri bino bihe ku banyagihugu bato batoyi, kuko ingorane zose nibo zica zishikira mu gihe abategetsi bo ivyabo baba babahejeje gushira inyuma, ata zindi ngorane baba bafise nk'abanyagihugu bato batoyi. Nayo rero tuvuye kuri iyi nkuru ivugwa muri politike, reka dusimbire gatoyi aho mu mwuga wo kumenyesha amakuru, aho hari abamenyesha amakuru baronkejwe amajire yo kugira ngo abasapotinge canke abashigikire mu kubandanya bakora umwuga wo kumenyesha amakuru. Ibintu bibandanya kugenda bihinduka ngaha mu gihugu c'u Burundi, nayo kumenyesha amakuru biboneka ko ngaha mu gihugu c'u Burundi bidakorwa kinyamwuga, kuko ubutegetsi budaha itangazamakuru canke umwuga wo kumenyesha amakuru ubwisanzure kugira ngo bamenyeshe amakuru bumva bisanzuye atakibakomakoma, nk'uko bibandanya kugenda bishikirizwa n'abamenyesha amakuru bagiye batandukanye. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka tuje ngaho mu gisata c'impunzi. Abahunze igihugu c'u Burundi bari mu bihugu nka Tanzania barageramiwe cane gose, aho bivugwa ko rero abo bahungiye muri ico gihugu bamwe bakubagurwa, abandi bagakubitwa, abandi bakambugwa ubuzima, abandi bakajanwa gupfungwa. Kandi hindi ngo leta ya Tanzania ikaba ivuga ko igomba kwirukana abo bose bahungiye mu gihugu c'u Burundi garuka ngaha mu gihugu cabo cabibarutse. Ni ingorane zikomeye cane ku Banyirundi bahunze igihugu bakaba bari muri Tanzania, aho muri Tanzania biraboneka ko bigoranye kuvayo canke gushikayo uciye ku rubibe, kako benshi nyene barakubaza icakujanye, barakubaza vyinshi cane bishobora no gutuma uhasiga agatwe canke bakagupfunga. Ingorane zibandanya gushikira abarundi bari barajabutse bakaja ngaho muri Tanzania, aho rero abategetsi ba Tanzania babandanya kubakubagura, kubafata bakabajana kubapfungira mu mabohero atazwi, adasiguritse, kugira ngo abarundi bazoshobore kwivana muri bene nk'ayo mabohero. Bikaboneka ko ari ingorane zikomeye muri kino gihe. Abategetsi ba Tanzania bakaba basabwa ko bokorohereza abo banyagihugu, izo mpunzi z'abarundi zavuye mu Burundi zigahungira mu gihugu kibanyi ca Tanzania, bakaziha uburenganzira bwa kiremwa muntu butegekanywa n'ishirahamwe HCR rijejwe impunzi, berekana n'amategeko ya UN, Societe des Nations. Nk'uko ayo mategeko abishikiriza canke abivugamwo amabwiriza.
Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone mugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakenge. Amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.